Barundi kazi namwe inshuti z'Uburundi. Nimba hari intambara izotugora kugwana mu minsi iri imbere. Ni intambara y'amatongo. Mubiravye neza. Tuguma twiyongera. Mugabo isi yoyo iguma iri kwa kundi nyene. Mu Burundi Abarundi bonyene bari imiliyoni 4 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 tuca tugera ku miliyoni 12 mu mwaka w'ibihumbi 2022. None nimba biguma vyiyongera gutyo kuko ntibiriko birahagarara, nibiki biturindira imbere? Nivyo tugomba turabire hamwe no munsi. Muti none mu bihumbi 2050 tuzobatungana gute? Ibiharuro ngereranyo vyerekana ko abantu bazoba bangana ni miliyoni 200 kandi bagashobora no gushika imiliyoni 40 mu gihe umurindi wo kuvyara woguma wiyongera. Nabibabwiye tuguma twongerekana. Isi nayo mu birabero ngaho iwanyu ntihaguka. Ibiharuro vyerekana ko mu Burundi umuryango umwe urima isi idashikana n'igice c'ihegitari kandi ko iyo si izoguma igabanuka uko abantu bagwirirana. Atagikozwe ni nkayo mwavuga ngo la course à la montre, dushobora gushikirwa n'ingaruka zibiri zose nimbiga. Iya mbere ku banyagihugu musanzwe mubizi yuko Abarundi bagira ku bice 90% ari abarimyi, ariko kandi no kwiterambere kubera yuko amatongo ashobora kuhasigara kubera hategekanijwe gukorerwa imigambi y'iterambere rusange. Ndabaha akarorero. Kugira hubakwe inzira y'indarayi mu Burundi, hafi amatongo arenga ihegitari 1128 yo mu ntara za Gitega, Rutana na Makamba niyo azogigwa ayinyungu rusange. Birumvikana ko ivyo navyo bizotwara igice kitari gito c'isi ndimwa ku mitumba 42. Ariko saho gusa, kuko no mu gisagara ca Bujumbura inyubako ziguma zihagira isi ndimwa ku murindi munini. Aho twovuga nko mu Carama, Rubirizi, Nkengabusoro n'ahandi hahoze imirima y'abanyagihugu. Erega ubundi vyari byo ko amatongo akoreshwa ku nyungu rusange. Ariko ikibabaje ni mu gihe umunyagihugu yatswe itongo giwiwe ntaroge n'umuzibukiro wo kubandanya abaho. Erega muhava mwibaza ngo ni inkuru. Ariko nikimenyamenya turabiye mu cigwa cakozwe kwitunganya ry'amasi, ibice birenga 71% vy'amatati ari mu isentare n'amatati y'amatongo. Uburorero ntimubuzi. Igitega muri Nyabututsi aho abanyagihugu bariko baraburana ahazokubakwa ingoro nshasha y'inama nkenguzamateka n'izindi nyubako. No mu gisagara ca Bujumbura ahubatswe ibiro vy'umukuru w'igihugu. Kubwo muhinga aserukira ishirahamwe Jami gitaho ibibazo vy'amatongo mu Burundi, insiguro nuko abarondera amatongo ari benshi bigatuma hari abikika mu kiza bagafata ingingo zo kwimura abantu biciye mu buryo buri mu igifungu, ari naho hava ibiturire canke gukoresha ububasha ukutariko. Kubwo muhinga leta yari kwiye kwiga ico kibazo ikoresheje imbono ya kazoza, kuko mu gihe abantu boguma bongerekana isi yacu nayo itiyongera, inzira zibiri nizo zoba ziturindiriye. Mukurikire neza. Inzara kubera isi ndimwa izo baragabanutse kandi aho kubaka ntihazoba kiboneka. Ivyo vyose bizoca bituma habaho ukubomagura ibibanza bimwe bimwe vyubatswe mu kajagari. Ivyo navyo nta nkeka bishobora gutera umudugararo. Tuje muri vyiza naho, hamwe ababijejwe bo bikora neza bagashiramo inguvu, amasi ndimwa yokingirwa, amazu yubatse mu magorofa yogwizwa kugira ngo tuziganye agataka, ariko kandi amatongo ya leta yomenyekana aho bazoshira ibitaro, ingomero z'amatara batarinze gukura abanyagihugu mu matongo yabo. Okay, ko bimeze uko none tuvuga iki tureka iki? Ariko hari iciyumviro nuko leta yofata mu minwe kino kibazo c'amatongo kuko kirakomeye, gishobora no gusubiza igihugu mu njyane. Ino ntambara y'amatongo umwe wese yikwegerako.